Ibikorwa vyo guhimbaza umusi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi vyatunganijwe n'ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu gutambuka ku ncuro igira iya kabiri. Vyatangujwe no kwinonora imitsi mu gutambuka no kugira ikarashishi ku bakenyezi n'abagabo bari mu migwi 15 ihurikiye muri iryo shirahamwe. Bakaba bahereye aho bita kuri jardin public, baca muri zone Nyakabiga, baja na Avenue Muyinga, bagaruka aho bahereye, aho baciye bagira imyimenyerezo yo kugorora imitsi. Aho nyene akaba ari naho hashikirijwe amajambo ajanye n'uwo musi. Urongoye ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu gutambuka mu Burundi, Joseph Ntunguka, avuga ko mu gihe abakenyezi binonoye imitsi baca bagira amagara meza, gutyo bagashobora gukora ibikorwa bitandukanye vy'iterambere. Imana tukaba dusaba abakenyezi binonora imitsi batambuka, urumva barikingira cyane izo ngwara ntibasubira kuzigwara. Hanyuma iruhande yabo batagwa izo ngwara naho urumva bacagira amagara meza, bacagira inguvu zo kurangura imirimo bajejwe, gukora ibikorwa bitandukanye by'iterambere. Gutyo rero ryaterambere bikazoshobora ko barishikako umwe wese ashoboye kurangura imirimo yiwe atagwaragurika, atagiye mu bitaro. Lydia Nsekera arongoye umugwi ujeje gucungera inkino seno, nawe yakeje iryo shirahamwe kubona ryatunganije ivyo bikorwa, hakaba yatanze n'impanuro zitandukanye. Yaciye amenyesha ko seno igiye gutunganya inyigisho z'ubutabazi bwa mbere ku mashirahamwe atandukanye y'inkino, kandi bakazohera kuri iryo shirahamwe ryo kwinonora imitsi mu gutambuka, kuko ari ryo rifise abanywanyi benshi. Hariho formation dushaka gukoresha y'abasekuriste, tuzotangurira muri Federation ya jogging march, kuko ndabona muri amajana 5. Ike nkuru nziza, umuhanuzi mu bushikiranganje bw'inkino, avuga ko amashirahamwe yo kwinonora imitsi ari yafasha gushira mu ngiro imigambi y'ubushikiranganje, akaramura n'abanonotsi baheze bagaserukira igihugu mu makungu. Birasabafasha gose niyo ava mu y'abanonotsi mpuza makungu canke abakinyi mpuza makungu. Turanabakeza ko mwaduserukiye neza muri Cote d'Ivoire, wari urugendo rwa mbere mugize, ariko mwarakoze ibikorwa. Ivyo bikorwa vyaranzwe kandi n'iganwa ry'abakenyezi mu mice itandukanye, bafatiye ku myaka mu kunyonyera, aho ababaye ba mbere bahawe imidari y'inzahabu, abakabiri bahabwa imidari y'ifeza, nayo bagatatu bahabwa imidari y'umujumbu.